Duhagaze ku mutumba wa Mukinya muri zone Makaba, komine y'intara ya Ngozi. Uravye ku ruhande rumwe urabona igisagara ca Ngozi, ku rundi ruhande uhabona komine ya Muhanga ihana urubibe n'ino zone ya Makaba. Abakristu batandukanye bo muri diocese ya Katolika ya Ngozi baje ku kibanza kigiye gushingwamwo umusaraba w'ikigongo c'Imana uri ku musozi wa Mukinya, aho benshi bita Irudi. Abakristu bariko bava mu mihingo itandukanye, benshi baravye ku maso baranezerewe. Ibirori bitangujwe na defile igizwe n'abatambiramana, abiyerekeramana baherekejwe n'abasaseredoti hamwe n'umwepiskopi wa diocese ya Katolika ya Ngozi. Ibirori biriko bibandanya, abiyerekeramana n'abatambiramana banezereza abitabiriye uno mugigwa. Kino kibanza ni kibanza cashinzwemwo umusaraba w'ikigongo c'Imana. Mu nkuka ya misa yaherejwe n'umwepiskopi wa diocese ya Katolika ya Ngozi, yishimikije ijambo ry'Imana yakuye mu gitabo ca Yohana. Yabwiye abakristu ko Yezu Kristu yazutse ari muzima. Umwepiskopi wa diocese ya Katolika ya Ngozi yagarutse kandi ku nkomoko y'umusi mukuru w'ikigongo c'Imana. Hariho rero isano rikomeye hagati y'ukubabara kwa Yezu Kristu mu gutanga amaraso yiwe ku musaraba hamwe n'ikigongwe turonka tugasubira mu nywanyi n'Imana. Urutonde Imana yashatse mu ntango rugasubira gufata umurongo ubereye. Uyu munsi rero, uyu munsi w'Imana kabiri w'igihe ca Pasika, umunsi w'Imana uzusozera ya misi 8 duhereye ku munsi wa ryajoro rya Pasika. N'umunsi uhambaye, n'umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri yashinze uwo munsi mukuru, aho hari kwigenekerezo rya 30 kwezi kwa kane mu mwaka w'2000, aho yashira Mama Maria Faustina Kowalska amushira mu gihari c'aberanda. Uwo mubikira Mama Faustina yari mu muryango w'ababikira ba Mugabekazi w'ikigongwe. Yezu Kristu yaramuteye iteka aramubonekera, aho hari mu mwaka w'1942 mu gihe c'intambara ya kabiri y'isi yose, aho imitima y'abantu benshi yari yaratabaguritse. Muri iryo bonekerwa Yezu yaramubwiye umubabaro afise ku kubona umuryango w'abantu uri kurasha utokombera. Hama mubwira ati sinshobora kwemera ko abantu boherengetera. Umuryango wawe w'Imana nzowuha ikiwukiza, ndawuhobere n'umushaha wanje wuzuye impuhwe. Guhera ico gihe Mama Faustina yarahawe ishapure y'ikigongwe, akamenyeshwa kandi yuko Kristu yifuza ku munsi w'Imana ugira kabiri mu gihe ca Pasika woharigwa ukwitura kw'igongwe c'Imana. Ati kuri uyo munsi uzoba yireze neza agasangira azoronka inema y'ikigongwe ku rugero rwuzuye, azorekurirwa n'ibihano vyose vyotewe n'ibicumuro yoba yari yarakoze. None gahene ninda tokwifashisha ikigongwe c'Imana. Twashimye rero gukoranira kuri umutumba wa Mukinya. Murabona ko ari ikibanza gihimbaye cyane kandi kiri ahantu hatekanye gose. Mbere ahantu nk'aha hatwibutsa bya birimba vyeranda Bibiliya itubwira yuko abantu bajayo bagahurirayo n'Imana. Na Yezu wenyene baratubwira ko yahora agenda ku mutumba muremure ari umwe. Urahamazeyo ijoro ryose, urahazindukiyeyo, urahagorobeje akavayo mwijoro hagati,
mugabo akaba ariko aravugana ijambo na se wiwe. None ivyo Yesu yarinze agira nikwege tutobigira. Uwo mutumba rero niho tuza turahanira randevu na Yesu Kristo tuje kumusaba ikigongwe. Cyo gituma twaje hano kugira ngo tuhahezagire mwese mugende muvuga muti ni kibanza ceranda. Murabona twarategure n'ikimenyetso ceranda c'umusaraba, kuko umusaraba ni ikimenyetso gihambaye, ikimenyetso kitwibutsa ico Kristo yatumariye. Umwepiskopi wa Diocese Katolika ya Ngozi yaciye akora igikorwa cyo guhezagira umusaraba. Inyuma yaho afukamye imbere y'umusaraba nyene ari kumwe n'abasaserdoti batandukanye, bamaze kiringo c'iminota 2 bariko basenga baha icubahiro Imana. Aho kandi na Buramatari w'intara ya Ngozi n'umushikiranganje w'idukikije burimyi n'ubworozi yari yitavye ivyo birori, nabo nyene bakaba bafukamye hasi mu ntumbero yo guha icubahiro uwo musaraba w'Imana. Ibirori bikaba vyabandanije mu kanyamuneza kadasanzwe, aho abari mu muryango wa Yezu Munyakigongwe bava muri Diocese ya Ngozi baronkejwe indagano ku musozi wa Mukinya, zone Makaba, komine n'intara ya Ngozi. Siriake Ndayishimiye, Radio Televiziyo Buntu.